kwinogenekerezo y'ukwezi kwa 10 kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 ishirahamwe mu byo rigwanya harimo ubwanya ikorerwa kirimo muntu Arijoto riramutse riha ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru ku kijanye n'ingingo nyinshi mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarafashe nimero 100 akarongo gashinze ubusa kabiri umwaka wa 2025 aho yaraye akuye zimwe mu ndongozi nkuru zigize ibiro bijejwe amategeko n'intwaro mu biro vya nyiricyo mukuru w'igihugu ku caha cy'ugarariza. Aha rero mwishama Arijoto muri byagumye rivuga kuri bijanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu yagize umwaka wa 2024 cyahawe abanyororo ko kirimo utunenge twishi harimo amanyanga ibiturire kurekura abatabibereye gushira ku rutondo bateza kurekugwa abategeza kurekugwa nabo bagakubaga ko ntibashigweko aho ndetse n'amadosiye yawe ku rutonde yanyegezwa bakitoza tunyoni tumwe kugira ngo bikunde bamwe bari kurekugwa gume mu mvuto. Aha rero Arijoto tukura yavuze ko umwanya munini rero yagomba ihe akanya abanditsi n'abamenyesha makuru bagico babajije kuvyeka iki kigo cy'umukuru w'igihugu 2024 ndetse n'ingi umukuru w'igihugu Arijoto igira ikibivuze kuko twarasemeye tweba turaruha rero nakaryo keza twabamenyesha makuru mu gico mutubajije ufise tubaza wese turahari kugira tubice twivuze ko murakutse. Ego reka duhere kuri iki cyagufi umukuru w'igihugu yaraye abogoje bamwe mu bigenjeje nabi mu gusohora abanyororo ku kigongo yari yatanze mwishirahamwe Arijoto ibyo mwabyakiriye gute? Twege mwishirahamwe Arijoto twazakire neza kandi twaranezerewe kuko ni icemezo yuko mu byo twagiye twasaba umukuru w'igihugu mukamo twateye Arijoto yagira asaba kumviwe. Rero turabishima kandi turateye akamo turateye intege inisho umukuru w'igihugu rero ntagarukire mu by'umukuru w'igihugu gusa kuko bari bagize ijya komisiyo ushima tubinezerewe so mu by'umukuru w'igihugu gusa harimo nabo mu rutungane nk'akarorero guhera muri parike generale nkuru ya Republika gushika mu maparike akukira amasenatsi w'imanza bita mu Gifaransa ari parike generale Pierre Coudape mu maparike y'intara akukira sentare z'imanza bose barimo. Rero nece yinja muri aba procureur baragize amakomisiyo aboneka ko bagize uruhara mu kugarariza ingo mukuru w'igihugu bahanwe kuko ushima tubishima ikingo yarafashe yaraye imusubije mukuru w'igihugu nyene iteka imbere y'abarundi kumwizigira kuko twese mashama ndagazira muntu sisivika tumaze igihe tubona ati mukuru w'igihugu avuga remba ningi ngafata ntacyo tubona zimaze mu gihe n'ivyo avuze bitaja mu ngiro. Rero turabikengurutse. Ikindi kibazo ni iki cyo kijanye n'ikigongwe mukuru w'igihugu yagiriye abanyororo mbega mu biharuro mufise abo yagiriye ikigongwe bose baravuyeyo mu bivuga ku iki nimba hari biharuro mufise ko mufise ibiharuro bimeze gute? Twebwe twaba tumenyesha yuko mu kibazo mutubajije twaba tumenyesha yuko mu kigongwe mukuru yagize mu bateguza kurekugwa bose ntabwo barekuwe kuko Arijoto turafise amaraporo akwiye mu bategeza kurekugwa batashoboye kurekugwa. Aha twovuga yuko mu biharuro Arijoto yegeranije mu bantu bategereza kurekugwa muri kiringo cy'umukuru w'igihugu uko bategerezwa kuba bangana. Nukuvuga ko mu mukuru w'igihugu igongo yagize yategeza kurekugwa abantu bangana 5,442 muga kwinisa tuvugana muri raporo imfata kibanza ishama Arijoto ifise abantu barekuwe gushikisa tuvugana ku mukuru wabitangaje n'abantu 4,011 gusa na 11 gusa 4,011 gusa hateza kurekugwa abantu 5,542. Urumva yuko hagati 1,400 na barenga urumva yuko batararekugwa. Urumva yuko karakamara amaza Ayo makosa yagirizwa baragize komisiyo ibyemezo gifise n'ibyaha. Twege muri amakosa muri abagize komisiyo ibyemezo dufise kandi twerekana muri Arijoto dufise biratomowe nk'akaroro tubahe icyemezo cya mbere yuko twemera yuko ingingo yafashe ari nziza kandi umukuru atabeshe natwe Arijoto twage twabisaba turabivuga akarorero nukuvuga hari abantu bari ku rutonde ko bari kugwa
bari kutonde ngo bari kugwa ntibarekuwe bace barekura igice bace barekura ahakarorero wasanga abantu basangiye dossier cyo batatu basangiye dossier bagaca barekura umwe uwo bandi babiri baguma mu vuto cyangwa baguma mu vuto kubera umwe yatanze igiturire nk'akandi karorero bahano bamwe mwumve muyoro rikuru rya mpimba harageze igihe kuri iki nyene gituma twemeye ingingo ari ukuri harageze igihe habaza guhamagara bateza kurekurwa bari ku rutonde baca bakuramwo barahamagara baca bakuramwo baca rekura mu 145 bari bahamagaye baca rekura abantu 176 gusa haca havamo n'abantu batatu basubiza inyuma bo bazaza ngo banza avuge mustanteri ahavuka no kumutumba havuka none kugira ivyo yabibaze mu byafatiye ko byarimo ko bateza kuraba ofisi bya bito bakaraba no kwamaze icumi icyaka binacho turafite icyemezo kubona bari kura abantu ba viole ibururi hari umuntu yitwa niyo kuri umwigisha yakwise umwana niyo kuri Fidel aho yaciye ubanza na sentare nkuru ya Bururi kw'imyaka 5 aca atagani hadabu y'imiliyoni 10 ku bavyeyi bo abuze umwana yikoreye ameze heraba yikoreye yakoze umunyo w'ameze 6 gusa yakuyisha umuntu bacha bamurekura ubwo nyene n'amahera icyatangaje wenda ko karoro mu musabye karorero ba journalist muce muko muvyandike neza icyatangaje ari shotorero baciye bafata neza umukuru w'ibohero rya Bururi acafata yandikisha undi Fidel y'ukuri yuko atanze umuriyoni na 500 azotanga ari buke acaramurekura ubwo nyene bwetse kutanga miliyoni 10 urumva ari cyakari cyo bwabe ni cicumi ntiye bwagikore ni ca 100 ntiye bwagikore urumva rero karakamara amazi nk'abantu nk'aba bashaka gufata nk'umuntu yitwa Fidel y'ukuri kandi akana ko kamara amazi momenye uyo Fidel y'ukuri mwamusaje kabure reka ndagaponde neza nkwereke ukuntu ingi umukuru yafashe ari y'ukuri dushaka no mutungana cyamanuka tafise ivyemezo tushaka yuko acamanuka no batwara amabohero nkakarore umukuru w'ibohero rya Bururi agafata umwigisha yitwa Fidel ni ukuri yakwise umwana aramwica acamwisinyisha umuriyoni 5 agenda ari habukebuke uwo muntu nta niki ca 180 afise acameze 6 gusa umunyororo yakoze niyakoze yateza gukora imyaka 5 akosa amamaza none muvuga ngo ntavyemezo bihari nk'abantu bakoze ivyo irifo n'utwara parike ya Bururi parike Bururi kuko intara Bururi nawe nyene abazwa bamutozako n'utwara parike nkuru ya Bururi abazwa ati gute Fidel wenyene bamaze kumucira imyaka 5 wenyene yarunguruje yaciye yunguruza urubanza ragunguruza muvuga ngo akarorero ruriho yaciye yunguruza urubanza rukuvuga umuntu amaze kunguruza urubanza muri ico gihe tuvuga no kuri ingingo ya mbere sentare ibiri maintain mugabo ikibyankuru turindiriye sentare ikuriye ikiro ivuga ko kigabanya canke iduza canke ifuta bagacamure kurumva deja urubanza rwo gorera nkuru muri kuru da pere sentare so imanza ya Bururi rero urumva yuko turabishima kabisa ubwo mugana abande no mutunga ntagarukiza mutungana bandanye be nk'ibiharuro byabo bari ko batatuza kurekura hari byo muba mufise muri aruco ibiharuro byo bari ko bataza kurekurwa muri ishoto twarashe kuvyegeranya burya turayifise bimwe byateza kurekurwa n'abandi babwire yuko aha tuvugana ndafise ama prison 4 mu ntara ya Rumonge muri prison santa ya Rumonge hanarekuye abantu ndwi bagirizwa amaviole n'ivyaha bataza kurekurwa nuko ico ibururi dufise 11 mwiko muranyumva igitega dufise 3 muramvya dufise ubusa aha ibubanza turafise indwi bataza barekuwe mu kibanza c'abandi bari kuza kurekurwa kubera iki Chewe baza yuko maze kurekura umuntu atamutonde ucyumva kara akantu yatanze ni note ikora ibisho rero foko cyo tumaze abayiko cyaba kurikirana abantu turondeza mu mutungane n'abatabuva ukugu badesitwe nabo muri rusangi none muri arusha tumusabiki muri rusangi beshe to mujo dusaba yuko abantu bashize ku rutonde rw'abarekurwa bataza kurekurwa ko basubira gufatwa bagasubiza mu mvuto bagakora icyaha bagenewe amateka akisungwa nko ateza kwisunga bwadusaba kandi kabiri yuko abantu bose bari mu mvuto kandi bafise caractère bateza kuba mu kigo cyo mukuru w'igihugu
nabo bashigwemwo bari kubwe bave mu mvuto kuko bararekuriwe nta gumiza w'umuntu kandi yarekuwe. Icyagara dusaba turasaba yuko umuntu abantu bose bagize uruhara mu mutungane bose atahugurugwa amatohoza. Dusaba ni mushiza manza kizima biblika procureur general wa biblika yugura dossier tutohoze neza muga biragoye no muri package nasanga barimo. Dusaba mukuru tuzanye n'ishoboka gazaje cyo mukuru w'igihugu yuguru nawe aje mutungane ashinge commission shasha. Ashinge commission ifise ibintu bibiri. Commission ijejwe kwezi cyo mukuru w'igihugu mugabo ikikora ku bintu bibiri. Itoho irimwo ikomisiyo irobe komisiyo yigenga turabisavye igezwe n'amashirahamwe antagateka ziramura dufate na CNDH gusa dusubiremo duce mu busho bwose amashirahamwe antagateka ziramura turondere abarekuwe batategeza basubireyo abari iyo nabo barekugwe cyo turaba cyo toza kandi ababigize mu ruhara bose bace bahanwa aho tuba tubishima kubera ndabakarorera ikindi dusaba yasho turasaba yuko abantu bejejwe bari mu munyororo bejejwe ntabwo turi kuri abantu bafite ibyaha abejejwe bari mu abantu bejejwe baje no munyororo bari kugwa ndabakarorero gitunda bisavye mu vyumira mu vyandika amenyesha makuru igituma dusavye yuko abantu bejejwe n'abaje mu munyororo bari kugwa nabo bave mu mvuto kuko ibi bintu biboneka atazira mu nta umuntu yori kugwa akezo hagumayo bakako atariwa akarorero imviye twe muri yacu dufise baro mu Rumonge mu ntara ya Rumonge muri prison santa ya Rumonge dufise abantu nuno munsi bejejwe harimo n'abaheje mu nyororo 37 ari mu mvuto barejejwe ibujumbura mu aho twa mpimba dufise 101 bejejwe baheje mu nyororo bakiri mu mvuto bururi dufise prison bururi dufise abantu 28 bejejwe bandi baheje mu nyororo bakiri mu mvuto Gitega dufise 33 bejejwe mu mvuto Muramvya dufise 13 bejejwe mu mvuto Bubanza dufise 13 nyene. Urumva yuko ibi turabisaba yuko abantu bene wacu nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Nk'akaroje ngo mantanga karorero hari umenyesha makuru yitwa Kenny Claude bamuciriye umunyororo w'amezi 8 uno munsi akoze umwaka urenga umwaka rero usurenga none ubwo n'ubutungane bwaye wowe ubutungane buzakiro dusaba n'umumesha makuru Kenny Claude hakarorero ko n'umumesha makuru afungwa bamucumye w'amezi 8 umva we yaramaze n'ikigongo yaramaze umva nta no kumushira mu gihugu cy'umukuru w'igihugu nta no kumurekura akoze umunyoro umwaka ramezi arenga 6 bamushira amezi 8 nk'ibintu rero dusaba yuko nyesha umukuru w'igihugu nabikorere ko vyihuta aba bantu bene wacu bavuye mu mvuto barekugwa ko namanyanga abacamanza nyene nabo bakorana nyene kugira ngo baguma ari ginoti abene igihugu nabo baguma barusha rero bigo hamba yo gusaba ndumvise ko musaba ariko nk'ishyirahamwe Rushoto ni ikihe kintu muvuga ati mugiye gukora kugira ngo kumbure abo batarava mu munyororo kandi bateza kurekugwa barekugwe ni ikihe nk'ishyirahamwe Rushoto giye gukora mu ishyirahamwe Rushoto icyo tugiye gukora kugira ngo aba batarekugwa barekugwe kandi bari mukuri tugiye twarabitanguye nicyo tumubona turasemerera mwe twarasabye imihano ariko barahanwa kubera aje tugiye aragurutse nitwe ko turakora tugiye guhaguruka nicyo tuma dusabye rero twaragiye turasaba no tuwaze gusaba abantu bose bazi ko bafise abi wabo umunyororo bawuhejeje cyaye bejejwe n'abandi babona bakoze ibyaha bito bito bagicakane niba twaratanze nomero niba twiture muri Rushoto bashaka batwandikire kugira tubafashe natwe two tugira icegeranyo burya tushikirize nyinshi mu mukuru w'igihugu abantu bateza kurekugwa batararekugwa kugira bose bari kugwa tuteza kugwana nta kunumva kabisa babimenye bateza kurekugwa byanka byakunda kuko nta murundi wo gucinyizwa kandi demokrasi ni iki demokrasi no fata umuntu ngo nigira ngo gumongo ko jatso ya cyo twaceme tugiye kubita urugamba kabisa twarutanguje muga tugiye kubandanya bo ni umwaka wa 2025 nta numwe mwaro tuguma nayo kandi ari mukuri tuzobishikana bitiza gushika amego dufise ko tufise umukuru w'igihugu tubona vyumva cyo tuba tumushimira.